Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwebwe mwese mukurikirana ikiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Ikiganiro c'uno musi gishimikira ku bikorwa abanyakubahwa abashingamateka baranguye muri iyi ndwi turiko turasozera, cane cane inama za bose zabaye ku musi wa gatatu no ku musi wa kane. Abo bubahwa barize bongera baremiza integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano hagati y'u Burundi n'Uburusiya mu bijanye no gukoresha umuyaga nkuba uturuka ku butare bwo mu bwoko bwa uranium mu bikorwa bidahungabanya amahoro. Turagaruka kandi ku cegeranyo c'ivyaranguwe n'urwego rw'umuhuza w'abarundi mu kiringo c'umwaka urangiye cashikirijwe inama nshingamateka. Intego y'ibwirizwa turayemeje 100%. Ndasubiye kubaha ikaze mwese. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 31 Nzeri umwaka wa 2024 inama nshingamateka yarakoranye irongowe n'umukuru wayo nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe iriga yongera iremeza integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano hagati ya Republika y'u Burundi n'igihugu c'Uburusiya mu bijanye no gukoresha umuyaga nk'ubuturuka ku butare bwo mu bwoko bwa uranium energie nucléaire mu rurimi rw'igifaransa mu bikorwa bidahungabanya amahoro. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yajejwe amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka niwe yari ntumwa ya leta kugira ngo ashikirize banyakubahwa abashingamateka icatumye leta y'u Burundi ishima kuzana ayo masezerano yongera atanga umuco kuri ibi na biriya kugira abashingamateka banyugwe. Yaramenyesheje ko ikoreshwa ry'umuyaga nk'ubuturuka kuri ubwo butare ryofasha ubutunzi kugwira no kwiteza imbere ku rugero rwiyaguye, akaba ari mu gihe gushika uyu munsi imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'Uburusiya imaze imyaka 60. Ibi bigiye mu ngiro tuba tugira feuille de route hanyuma ikerekana uko tugiye gukorana nabo kugira ngo iki cifuzo cacu ni cabo ubwa mbere cyo kirimo inyungu ubwacu twe tuzoronka inyungu, ariko n'abantu babikorera gusa bazobironka inyungu, tubifisemo inyungu twese. Ariko nk'inyungu bwite twebwe dushobora kuronkamwo nuko n'umuyaga nkuba uza ari mwinshi kandi uzimbutse. Icatumye twakira canke dusinanira dutunganya ko twokorana n'aba turiko turavuga nuko uko ibihe bigenda byaratweretse ko ari bo bahinga bari kwisonga bazi kubikora kandi bamaze gukora n'ibitagira agatotsi na gatonyi, akaba ari byo twifuza ko biza hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Twifuza turavye ko igihugu ari gito, twifuza kugira energie nucléaire nininya cyane iteye ubwoba, oya tuzogira bitewe n'ukuntu igihugu cacu kingana, ariko kiduha umuriro muri rusange mwinshi gusumba aho twokoresha umuriro dukora ku mabaraje ama centrale hydroélectrique. Twibaza yuko byotugirira inyungu kandi nta n'uwo byotera ubwoba nyeniteka, kuko n'ibihugu byinshi byitwa ko byari byaronse umuyaga nkuba uvuye ku butare nk'ubwo bagahagarika, basubiye kandi gutegura ukuntu bakora amasantrale nucléaire plutôt ama energie nucléaire atandukanye na santrale, ko muri santrale hakorerwa byinshi energie nucléaire. Ukabona ko ibihugu bitandukanye bya rutura ariko barabitunganya, naha muri Afrika nk'ubu tuvugana Egypte yo yatanguye execution yayo. Byumvikana ko natwe tuko dusaba abadukorana mu burambe tumaranye imyaka dukorana nabo kugira havemo ikintu kiboneka. Imyaka 60 usaba ni mudufashe haboneke ikintu kiboneka, hanyuma imigenderanire yacu ikomeze kugenda neza. Mu gihe ubwo bwoko bw'ubutare butari bumenyerewe gukoreshwa hano mu Burundi, ayo masezerano arategekanya ubufatanye bw'izo mpande zibiri, Uburundi n'Uburusiya, mu guhanahana ubumenyi, ubuhinga bwiyaguye hamwe no kwigisha abakozi bakorera mu bisata vy'amasoko ntanga nguvu, ubutare n'agataka kugira ngo ishira mu ngiro ry'ibiri muri yo rishobore kunyaruka. Uburundi rero ngo buramaze kurungika abanyeshure 15 muri za kaminuza zo mu Burusiya, ubu naho hakaba hagiye kugenda abandi 5 kunonosora ibijanye n'itunganywa hamwe n'ikoreshwa ry'ubutare bwo mu bwoko bwa uranium bita energie nucléaire.
Nyaniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka abanje kwibutsa ko Burundi bwari busanzwe bufise ayandi masoko ntanga nguvu, yamenyesheje ko ubu buryo buzoba butanga umuyaga nkuba mwinshi utazima kandi utazimvye, bikazofasha cyane abene gihugu kwiteza imbere. Mu Burundi dufise amasoko ntanga nguvu ashobora gutanga umuyaga nkuba ko ari menshi. Hariho ahanini amasoko ntanga nguvu atanga umuyaga nkuba ava ku mazi, bavuga ku nzuzi, noneho hakavamo amabaraje. Icyo ni kimwe. Hariho umuyaga nkuba ushobora kuva ku zuba, ku mishwarara y'izuba. Icyo ni kindi. Hariho n'umuyaga nkuba ushobora kuva muri bimwe bita energie renouvelable, no kuvuga umuyaga nkuba ushobora gutangwa n'ivyuma bihingurwa, mwamwe bihingura umuyaga ugashobora gutanga umuyaga nkuba. Hariho n'ibindi bavuga bishobora kuva mu bintu byaboze, nabyo bita bya biogas. Ubu rero hariho n'ibi bitanga umuyaga nkuba mwinshi kandi umuyaga nkuba utazima, ukaba ari n'umuyaga nkuba utazimvye uva rero ku ubutare bwa uranium. Ari nayo mpamvu u Burundi bagiye gusanga ko ari ngombwa, ari nkenerwa cyane ko uyu muyaga nkuba uva ku butare bwa uranium, ko ari umuyaga nkuba ukenewe, kuko iyo tuvuze nko kwimba ubutare, kwimba za nickel dufise ari nyinshi, n'ubundi butare batubwiye bwinshi cyane muri kino gihugu, za uranium n'izindi, izahabu, madiyama. Ibyo kugira ngo ushobore kuza kubyimba, dufashe nka nickel nye baratubwiye yuko umuyaga nkuba wose dufise uva ku mazi, bawushize hamwe wose utoshobora gukwira mu muyaga nkuba uzoba ukenewe kugira ngo twimbe nickel. Urumva rero ko ari ibintu bikomeye cyane. Aha hari abahora bavuga ati ko dufise ubutunzi, ati none tukaba dukenera amahera y'agaciro ibi na biriya, ati none bigenda gute kureki ayo mawe y'agaciro tudashobora, ubwo butare tudashobora kubyimba. Aho niho rero hari ikibazo gikomeye cy'uko nta muyaga nkuba mwinshi twari dufise uhagije. Ubu rero biraboneka ko uyu muyaga nkuba uturuka ku butare bwa uranium uramutse ubonetse kandi ku buryo bwihuta, natwe dutangira kwimba ubwo butare bwa nickel. Mu bibazo banyakubahwa abashinga amateka bagiye bashikiriza, harimo gushaka kumenya ko ikoreshwa ry'ubutare bwa uranium benshi batinya ko buzohungabanya amagara y'abantu, cyane cyane kwigwirirana ry'indwara ya kanseri. Ikoreshwa ry'ubwo butare ngo ritegerezwa kujana no gukingira amagara y'abantu, n'ubwo iterambere ryose ryama rifise ingaruka bijanye. Kuri uyu mugambi, uwuzobashinze ico kigo ni bazomenya yazojana ibisigarira n'imicafu yavyo, kandi ngo ni nkenerwa kwishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano rizojana no gushinga ikigo kiraba ibijanye n'indwara ya kanseri. Nyaniteka Gerard Daniel Ndabirabe yavuze ko ubu tugiye kuronka umuyaga nkuba mwinshi cyane n'amahinguriro menshi mu Burundi, kandi vyari bikenewe cyane. Acasaba ko muri kino gihe indwara ya kanseri yibonekeza cyane, hoba abashakashatsi boja ku kivi kugira barabe imvo nyamukuru ivako. Ubu rero ubwo iyi projet de loi tubona ko mu minsi iri imbere izohinduka une loi, izoba ari intambwe ya mbere. Ubwo nico kindi kibazo naco kizoheze kigwe murabe muri leta ico boshobora gufasha. Ariko jewe navuze nti baraza baraba n'impamvu
kumbure haba abashakashatsi barabe n'impamvu amakanseri ariko araba menshi cyane, amakanseri ariko araba menshi cyane, aho nta miti abene gihugu banyoye cyangwa bariko baranywa ariko ifise amasharge negative mabi ishobora gutera nk'ibyo bintu by'amakanseri. Aho iyi miti none tuzobananya tugwaruka umugabo atari umuntu yibaza ikibazo, none bituruka kuki? Bituruka kuki? None nukurya neza? None kanseri ubu ni multiplication de cellules nta kindi. Multiplication de cellules irengeje agaca haza ama excroissance. Nibyo kanseri nibyo niko yimanifesta. None nukurya ibijumbo birengeje cyangwa ibiharage birengeje byotuma ayo makanseri aba menshi. Nabyo nibaza. Je nibaza ko ari imiti. Ariko naco nibyo nabyo nuko byiyumvira. Abantu baba technicien bashobora gukora expert muri iyo domaine nabo boza bakaraba kiyumvira bakakora ubushakashatsi. None tuzoba twivuza uko twiva umugabo umuntu udashobora kuvuga none igitera ino ngwara niki, ko bari cyo kiba gikomeye cyane kugira ngo gitere ngwara umuntu adushobore ko nk'abarundi kugikwepa tugihunge icyo kintu. Kubifuza ko Burundi bwo kwihingurira hano ubwo butare bwa uranium, uwaserukiye leta yamenyesheje ko ibihugu 6 gusa arivyo gushika uyu munsi bifise uburenganzira, navyo akaba ari Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Ubuyapani. Inyuma yo kwihweza neza no guhanahana ivyiyumviro, hakiyongera ko no guhinyanyura zimwe mu ngingo n'uduce bigize ibiri muri iyo nteguro y'ibwirizwa rigenga amasezerano hagati ya Republika y'u Burundi n'igihugu c'Uburusiya mu bijanye no gukoresha umuyaga nk'ubuturuka mu butare bwo mu bwoko bwa uranium mu bikorwa bidahungabanya amahoro, banyakubahwa abashinga amateka baciye bayemeza 100%. Nego y'ubwizo turayemeje 100%. Ku munsi wa kane naho igenekerezo rya mbere ruhuhu mu mwaka wa 2024 inama nshingamateka yarakoranye kugira ishikirizwa icegeranyo c'ibikorwa urwego rw'umuhuza w'abarundi rwaranguye mu kiringo c'umwaka urangiye kuva kuwa 22 Munyonyi mwaka wa 2022 gushika kuwa 31 Kigara mu mwaka wa 2023. Inama ya bose yari irongowe na Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, nayo umutumira akaba yari Aimé Laurentine Kanyana arongoye urwego rw'umuhuza. Icegeranyo nk'ico gishikirizwa ku mwaka utasha imbere y'inama nshingamateka na nkenguza amateka imwe yose ukwayo, hisunzwe ingingo y'244 y'ibwirizwa shingiro y'u Burundi. Ibikorwa vyaranguwe n'urwego rw'umuhuza w'abarundi rwashizweho hisunzwe amasezerano y'Arusha, rugashirwa mu ibwirizwa shingiro rihuza bene gihugu n'intwari iyo bishitse akaduka ikibazo sibike nk'uko vyashikirijwe. Imbere y'inama nshingamateka, Aimé Laurentine Kanyana yamenyesheje ko bashimikiye ku murongo wa yambona kazoza y'u Burundi y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, hakaba hizo amadosiye agera ku 1292 haraboneka n'inyishu zibereye. Mu madosiye twakiriye menshi twasanze hariho ingorane canke n'abo twagiye twakira basaba impanuro zitandukanye, tasanze harimo ingorane cyane cyane zerekeye amadosiye ari mu butungane, akaba kandi cyane cyane ari amadosiye yerekeye amatongo n'ingo n'imiryango. Ibibazo rero nyamukuru byakunda kubazwa kuri ayo madosiye mu butungane ahanini byari byerekeye imanza zicibwa ugasanga ntizicizwe mu ngiro hakiri kare.
amadosiye yazimiye ugasanga umuntu urubanza rwe rwaraheze byose mugabo dosiye bakayirondera bakayibura canke rutaranaburanishwa bakarondera dosiye iwe bakayibura. Abasaba ko imanza ko gushika ku matongo k'ubucamanza bwoshika ku matongo, abafungwa bavuga ko bafunzwe bidakurikije amategeko canke imanza zacitse mugabo abaziciriwe baboramwo akarenganyo kagaragara. Rero twagiye tuzishikiriza ubushikiranganji bw'ubutungane kugira ngo bashobore kubiraba babikorereko. Ico cegeranyo kirerekana kandi ko mu ntwara bene gihugu usanga batoroherezwa. Hari ibibazo bijanye n'amakete ateba mu gisata ca OBR, uguhindurirwa aho abakozi bakorera mu gisata c'indero n'abandi bakozi ba leta, aho gutunganirizwa usanga hari abajejwe intwaro bakwega amaguru n'ibindi. Ivyo gukinga amatati vyatumye urwego rw'umuhuza w'abarundi rumenya ingene ubuzima bwa bene gihugu usanga bwifashe. Bamwe mu ntwaro batazi ko aribo bajejwe vyose, gushika naho imigenderanire hagati yabo hamwe usanga itameze neza. Indongozi ziteba gufata ingingo, ingeso yo guhohotera abo barongoye, hamwe n'inyubakwa rusangi zifatwa nabi. Abafise amatati bagasabwa gushira imbere umwumvikana imbere yo kwitura amasentare. Haba mu ngendo zakozwe, eka mbere no mu ntambamyi co kimwe n'utunenge twagiye twibonekeza, Aimé Laurentine Kanyana avuga ko ihimiriza ryo ribandanya, mbere abana bari yahereye ku nama nshingamateka bagasabwa kugira ico bafashije kugira urwo rwego rumenyekane mu gihugu cose na rirya rukorera bene gihugu. Tubasavye ngo mudushigikire mu bikorwa tuko turarangura nyene iteka. Haraho turondera abafasha bene gihugu ntibaheze ngo badufashe, ntibaheze ngo babafashe, muze muradufashe, tuzoza tubashikiriza amaraporo hama mu badufashe baze barumva ko bahari ku neza y'umwene gihugu. Hanyuma kandi nimwebwe mwadutumye gukora ibikorwa, aho mugendera muze muratuvuga cyariho urwego gufasha bene gihugu, badushikire tubakorere, tubafashe iterambere n'iterambere mu gihugu cacu, umutekano n'umubano mwiza bisasagare mu gihugu cacu. Turi mu bihe vyiza cyane by'iterambere, turi mu bihe vyiza vy'amahoro, aho hasigaye gusa usiga umwiza dukontorora dukuraho tugeso tubi twose twokonona iterambere ry'igihugu. Tugaca dusaba kandi rero n'izo nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu zize zirumva ko abazirongwe bumve ko iyo tubasavye duti nimwakira umwene gihugu ni mumurabire mu mutunganirize bo twumviriza, kuko ni ku neza yabo. Iyo vyononekaye hagereyeho igisata runaka bagira bati cananiranye, kandi iyo aza kumviriza impanuro kitari kunanirana vyoba vyiza. Hanyuma kubandanya kandi muri iki gihe twimirije amatora, turasaba yuko turavye ingene iyo hageze amatora bene igihugu bamwe bamwe bigenza, twese dukorere hamwe kugira ngo umubano mwiza ubandanye usasagara mu gihugu. Natwe turabemereye yuko tuzobandanya ibikorwa tukabikora ijoro n'umurango, ivyo tujejwe byose abatwitura bose tukabakira kugira ngo ibintu bigende neza. Turasaba kandi nuko hoba kwiga ibintu bitandukanye byihariye bivanye n'ingorane tubona kuri ca gisata twavuga cy'ubutungane, cyane cyane habeho inama rukokoma yiga ibibazo by'ubutungane byihariye by'ubutungane, ivyinjiramo kugira ngo imiti itogwe kimwe kimwe cyose gikogweko uko kiri. Turasaba kandi ko ibibazo by'amatongo yo ngaha mu kiyaya ca Bujumbura ca Rusizi kuva mu ntara y'Ibitoke urukiki rwo gushika Inyanzarake vyotora umuti, hakabaho gushiraho umugwi wihariye w'abantu bijunja n'ijambo bazi kahise k'igihugu cacu bakavyiga neza, kuko ni ibibazo birimwo ingorane zifatiye kuri kahise k'u Burundi, ni ibibazo birimo kandi uburyarya bwinshi bw'abantu
bahohotera abandi hanyuma vyigwe amahoro asasagare mu bene gihugu bafise amatongo aha. Ku kibazo cagiye kigarukwako na banyakubahwa abashinga amateka kijanye n'ivyuma ngendeshwa, amakinga, amapikipiki n'imiduga myinshi yafashwe igaheba igasangukira ahakorera igipolisi kijeje umutekano n'uruja n'uruza mw'ibarabara PCR mu gisagara ca Bujumbura ngo nagahombo kanini cane ku bene gihugu no ku gihugu. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabiraba gasaba urwego rw'umuhuza ko gokurikirana neza aho ikibazo kiri kugira ngo inyinshi iremeshe ishikweko. Nyakubahwa Ombudsman, nagira ngo nse nabunganira gatoyi kuri ico kibazo numvise. Ni kibazo umuntu yumva umengo kiroroshe, mukabona mugiye kuraba mu gihe mugasanga aho imiduga, amamoto, makinga birunze, mwe mukabaza muti none ibi ni kubera iki birunze hano, mwebwe mugatanga recommandation, noneho muratubwiye muti nzonasubira nze kwevaliwa ndabe kumbure aho bizoba bigeze, ariko mfise ubwoba ko muzohava musanga ari kwa kundi nyene, kuko igikenewe kugira ngo barya abapolisi ku mabarabara canke barya abavyegeranya kugira ngo bitongera kubaho canke bigabanuke ku buryo bitabandanya biriho. Ico nico gikomeye. Mbega kugira ngo barinde bavyegeranya kurya babifata babizane babirunde harya kurya buri hakenewe haburi iki? Nico kibazo umuntu nico twiba haburi iki, kuko harimo uruhara rwa bene gihugu bene birya bintu, harimo n'uruhano uvuga yuko ari ubw'igipolisi kijejwe umutekano w'amabarabara bano ku mabarabara, ariko ikirimo nyamukuru aho hantu bahurira abo bantu babiri, baba abapolisi baba n'abene gihugu bene arya amamoto arya amakinga, aho hantu bahurira nihe? Ikitagenda ni giki? Nico kibazo. Namwe ngaca mvuga nti mworaba aho hantu nyene bahurira, aho bamwe n'abandi, ico mwobafasha ni iki nk'umuhuza kugira ngo mubahuze? Ico mwobafasha, ikibura ni iki? Ico kintu nanjye ntaco nzi, ariko kumbure inyigisho nke, ukutamenya, kumbure no kutabatolera muri bamwe n'abandi, ibintu nka bene ivyo. Ariko igikenewe cyane mwebwe aho mwofatira naho, mbega mwebwe mubona mwofasha iki aho hantu? Kuko ntimuzobandanya muvuga, kuko kubandanya muvuga ngo twagiye turaraba hanyuma mwatanga recommandation, ntaco n'ubundi bizohindura. Mugabo kugira ngo ibintu bihinduke nuko muraba la cause aho hantu, impamvu ni y'ivyo bintu biba. Ikibazo giherahe kugira ngo noneho namwe aho ico bakeneye nko kuri mwebwe service ombudsman, nuko murondera ico kintu c'inkomoko, ico kintu c'inkomoko gituma ivyo bintu biba, kugira ngo aba ari cyo mutorera ishu. Kandi nkumva yuko ari inyigisho cyane cyane mukiyumva iyo nyigisho ngene yo bimeze, ku buryo n'abarya bamanuze batwara ivyo vyuma, yaba amapikipiki yaba eka abatwara amamoto n'iki, mushobora kubakorera ikiganiro canke mukabaha inyigisho, ikaba kubigisha kugira ngo bumve ingene mu mabarabara ategeza kwitwara. Hanyuma n'abapolisi nabo mukababwira ingene nabo bateza kwitwara imbere y'abo bantu bakoresha ivyuma.
urwego rw'umuhuza w'abarundi rwasabwe n'inama nshingamateka guterera mu guhimiriza ko abarundi mu nzego no mu bisata vyose basezerera ubunebwe mu kazi nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi adasiba kubisaba, ugasanga barindira gusa imishahara kandi aho gukora ivyo bajejwe bakabijana mu bahinga, ivyo bita consultance mu rurimi rw'igifaransa. Akarorero muri kino gihugu hariho ikintu c'ubunebwe gitumvikana, ikintu c'ubunebwe. Iyo umuntu yavuze ubunebwe na ya migambi yose tuba turiko turavuga muraca yumva ingorane zizohaba, ariko nka ombudsman aha ubunebwe nukuri mwokwiga mukaraba ico muterera. Kubera iki mu nzego zitandukanye harimo ubunebwe? Abantu bakabaha amadosiye ntibayige, abantu bakabazeza ibi na biriya bakumva ko babijewe mugabo ntibabikore, mugabo bakarindira umushahara. Ico kintu muracika. Ubwo bunebwe buva kuki? Icambere muri ubwo bunebwe harimwo ikintu cyuko abantu muri buno Burundi harabaye ikintu kimeze nk'ingwara citwa abakonsultant, ko ikintu cyose kibaye bavuga ngo consultant. Abarundi baranga kuza biyumvira, kuza bajya ngo bakore bonye biyumvire, mugabo bakibaza yuko ibintu byose duca turokwita consultant. Mwebwe rero nka ombudsman tubasaba kugira ngo murabe aho icyo kintu cyitwa consultance aho cyatugejeje, no kugira ngo mwigishe muri ziriya namwe mu badesante mukora, muze mwigishe ko icyo kintu cy'abakonsultant tugiheba mu Burundi. Ibindi urwego rw'umuhuza rusabwa gutereramwo n'ibijanye n'indero, gutorera inyishu ibituma haba guhemukiranira no kutemerana, ivyo biyitirira impapuro za kaminuza zitari zabo, ngo habe n'inama rukokoma mu gisata c'ubutungane kugira ngo abigira intagondwa bitahure kandi bafate umurongo. Inama nshingamateka ikabikeza Aimé Laurentine Kanyana ku bikorwa bitari bike yashoboye kurangura mu kiringo c'umwaka umwe amaze mu mabanga y'ubuhuza, yongerera mutera intege maze urwego arongoye rushishikare gukorera ineza bene gihugu. Mu kurangiza, umuhuza w'abarundi akaba yarashimye impanuro yahawe n'abanyakubahwa abashingamateka, abemerera ko urwego arongoye rugiye kuzigendera ku neza y'abene igihugu bose. Aha akaba ari ikiganiro c'uno munsi kirangiriye. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho ubutaha.